atsinze amanota 50 wenyene 50 uri umukinyi mugabo 50 muri San Antonio Spurs Wembanyama umukinyi akomeye cyane gose umufaransa twavyitwaramo neza gose hariya muri leta z'ubumwe za Amerika amanota 50 wenyene kabisa amatira agera ku 8 at 3 point amaroba 6 amasista 2 amablock 3 muri minota 32 ati uyu ari muri offensive kabisa ntawe umuhagarika nuko renda bigusigara vyagenze Orlando Magic yatsinze Orlando Magic oya ngenda barabire kwanza ngene vyagenze cyanda babwira ni hariya Orlando Magic yatsinze Indiana Pacers mu 98 kuri 90 Brooklyn Nets itsindwa na Boston Celtics amanota 39 ya Boston kuri 18 ya Brooklyn Nets hama New York Knicks itsindwa na Chicago Bulls amanota 18 kuri 83 difference nota rimwe Oklahoma City Thunder yatsinze amanota 6 kuri 88 ya New Orleans Pelicans Philadelphia Sixers batsindwa na Cleveland Cavaliers amanota 18 kuri 6 Houston Rockets itsinda amanota 11 umugwi wa Los Angeles Clippers ku manota 3 Milwaukee Bucks yatsinze Detroit Pistons amanota 17 kuri 20 San Antonio Spurs itsinda Washington Wizards amanota 39 kujana 30 ya Wizards harimo 50 ya Victor Wembanyama. Los Angeles Lakers itsinda Memphis Grizzlies amanota 188 kuri 123 ya Grizzlies. Portland Trail Blazers nayo itsinda amanota 106 kuri 98 ya Minnesota Timberwolves. Sacramento Kings itsinda amanota 177 kuri 108 ya Phoenix Suns. Hello. Hello. Oui, namahoro. Ni sawa? Gonda safi. Tu